nagira shime nshimire abene gihugu barenga ibice 95% byo mu Burundi n'abakozi. Turasuzuma mu gihugu ingene ibintu vyifashe, twarahabonye ibitangaza. Murazi ko umwaka weze twawise umwaka w'umunyamwete. Abantu baravuye hasi, abene gihugu barakora, ndababwire barakoze, barakora ku buryo vyatunaniye ingene tumenye uwa mbere n'uwa kabiri. Tubimaze ko amezi arenga 6 turiko twarondera tuti ninde basi twogira uwa mbere. Nagira rero ndababwire abakozi ingene vyagenze. Twebwe twaharuye ku ntara. Intara ya mbere yitwa Buhumuza. Tugiye muri Buhumuza, uwa mbere twatoye muri Buhumuza arusha abandi yitwa Nibonye Ali. Umuntu ari we yatumye intara iri ya mbere. Muca mubaza muti mbega wari yakoze iki? Niwe munyamwete wa mbere yabaye wa mbere muri umwaka uheze. Numurimyi amaze kunonosora neza ubuhinga bwo kurima amavoka. Akoresha abakozi 250. Mu micungararo arimiramwe ayo mavoka n'ikawa. Bose bamufatira kakarorero kuko arabigisha. Naganda abwire afise ibiti by'amavoka biri ku hegitare 102. Afise ikawa ibiti vy'ikawa biteye ku hegitare 40. Arorora inka kandi ararima n'imizabibu. Rero ndababwire ararima n'imizabibu. Uyu muntu yitwa Ali inyunga kuye muri ubwo burimwe n'ubworozi bwiwe acaja gufasha mu magara y'abantu. Arubaka ibitaro, agakora amafarumasi. Intara igira kabiri ni intara ya Butanyerera. Butanyerera batwemereye yuko mu 2030 bazoba binjiza n'imiburibiri umuriyaridi w'amadolari avuye mu mavoka. Tugiye muri iyo ntara rero ya Butanyerera tuti none nindabu wa mbere ko bose arabambere. Turarondera twamaze amezi n'amezi turondera uwa mbere. Uwa mbere twatoye twasanze yitwa Manirakiza Marke, bamwita Portion. Uwo Manirakiza Marke n'umurimyi arima amavoka, akarima ikawa, akarima n'ipiripiri. Arakorera abene gihugu mu mahera kuye mu musaruro wiwe. Abanyeshure baramuzi kuko yarubatse amashure. Turiko tuvuga kubaka amashure y'indaro. Ahandaza umunsi umwe na muri Yakara azoca yubaka ishure ry'indaro. Amaze kubaka ibirase tari bike by'abanyeshure. Hariho abana bantaho nikora yama yaguriye amakaye n'ibitabo bigiramwo. Intara ya Gitega twaratembereye uworusha abandi. Duca dutora uwitwa Nzokirantevye Kome, n'umurimyi w'ibiterwa by'ubwoko bwinshi. We batera byinshi arima byinshi. Yarimye ibigori hegitare 33, isoja hegitare 5, ibiharage hegitare 5, ararima ibiraya, ibitoki, imizabibu, amashu, ibiyoba hamwe n'irengarenga arima byose. Hama rero ico mwomenya arimisha imashini, aramaze gutera imbere ageze kure kandi n'abandi bashatse barakota iwe. Akoresha abakozi 120 ahemba. Murumva imiryango atunze 120 atunze. Ibujumbura twarose uwabaye uwarushije abandi yitwa Niyonzima Etienne. Afise ishirahamwe ryitwa Kidco, Kibuye Drink Company. Kibuye murahazi, ni muri Bubanza ya kera. Arima ibiterwa nawe nyene by'ubwoko bwose bitandukanye. Aregeka inzuki, ahakura ubuki mu bitiba vyiwe. Afise ibiti b'igihumbi, yimbura itoni 12 z'ubuki. Mbwira uwundi muri Burundi murabona igihugu c'abatanu ubuki murumvise ko cabonetse. Akoresha abakozi barenga 150. Muri Burunga twasanze uwa mbere n'umukenyezi. Burunga n'umukenyezi w'igitangaza yarushije abagabo bose. N'umupfasoni yitwa Sabimana Beatrice. Uwo mupfasoni Sabimana Beatrice n'umurimyi mworozi wa
F1 izo mbuto harimo iz'ibiraya n'iz'ibijumbu kugira ngo aca ziha abagwiza mbuto. Amakungu aca azunguruka mu Burundi araraba umuntu yoba yabaye uwa mbere muri ico gikorwa cyo kurondera ubuzima bwiza bwa bene gihugu, aca asanga ni mama Mugiraneza. None amakungu ga yemwe arinde avyemera, abarundi nibo batovyemera kandi ari babikorerwa. Ababizi n'abavyeyi abari bafise ingwara zo mu kigo, imiryango yari yarabuze kibondo ngo twege nk'abandi, barabizi abana biga mu mashuri meza barabizi. Hariho ikindi gikorwa ariko arakora abantu batazi. Irya fondasiyo irafasha abakenyezi mu makoperative ibarosa uburyo kugira bahanahane nabo batera imbere. Mu mwaka wahera niwe yabaye uwa mbere nyene, miliyoni bamuha agashimwe. Uyu mwaka hoho yavyaye amahasa, miliyoni bamuhaye agashimwe. N'inama nshingamateka y'Ubwongereza nayo kimuha agashimwe, avyaye amahasa. Kamwe azokaronka itariki 8 akandice itariki 9. Murumva umuntu arinze agomwa n'abanyaburaya n'isi yose nitwe twamugayira. Ako kantu nako kajayo Burundi buramenyekanye. Nani kajayo